Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kumunesha kure yanyu ngunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tosanga ku zindi mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba vyakorewe amatohoza haba muri politike, haba mu nkino, haba mu ndero, haba mu gateka kazi na muntu, haba mu makungu ndetse no mu makuru ya kahise. Imbonesha kure yanyu ngunda cyane ibashikirayo ikabatorokanitsa amakuru yose ku buryo bw'idonido. Ndabaye kaze mu makuru ni yacu ku buryo bw'idonido, amakuru ari buze hushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu w'Imana mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe indege umurerura ikaba mushikanye i Kigali. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitavye ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame aho bagiye kurabira hamwe ukungena umutekano w'ibihugu vyombi wo kongera ugasahirizwa. Ibi kandi bibaye nyuma yuko mu minsi iheze bamwe mu bagendera Uburundi ndetse no mu bagendera u Rwanda bari bahuriye ku mupaka wa Nemba, aho bari bahuye ngo baganire ukungene umutekano w'ibihugu vyombi wakongera ugasahirizwa bivanye nuko wari umaze iminsi waratosekaye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze yatangaje ko yifuza ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi wakongera ukaba mwiza na cane bakongera guhahirana nk'uko abasokuru n'abasokuruza vyamye ku bihugu vyombi. Kuri ubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yitavye ubutumire bwa mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, bakaba bagiye guhura ngo baganire ukungene umutekano woba wifashe hagati y'ibihugu vyombi ndetse barabire n'ukungene umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wosahirizwa kubera ko nawo ubangamiye akarere. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Kigali. Kuri ubu ngubu rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yishikanye ku kibuga c'indege i Kigali. Nagakuru keza rero ku Barundi ndetse no ku Barundi kazi nyuma yaho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikirije amajambo y'agacamutwe ashikiriza ko atawundi mwanzi u Burundi bufise atari u Rwanda. Ibi kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije ubwo yari yagendeye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo, abumvisha ko atawundi mwanzi igihugu cy'u Burundi gifise ari u Rwanda, ndetse anashimikira ku iyo ngingo abwira abanyagihugu b'u Burundi ngo ko bagomba kwama abarikanuye atakuryama umugondora Jose. Izo mvugo zose zibiba urwanko n'izindi zitandukanye yari yabwiye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo nta kintu namba u Rwanda rwari rwigeze rurabivuga ko, kubera ko u Rwanda rwama rwifuza ko amahoro y'ibihugu vyombi yo kwama asahirizwa. Akuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bakaba bicikanye i Kigali bitavye ubutumire bwa mugenzi we ari we perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Aba bakuru b'ibihugu vyombi bagiye kurabira hamwe ukungene umutekano ku mpande zombi wakongera ugasahirizwa ndetse n'imipaka ku mpande zombi ukaba yabasha kugururwa kugira ngo abanyagihugu bo ku mpande zombi haba ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku gihugu cy'u Burundi babandanye bahahirana, kubera ko na cane bamye ari ababanyi. Ibi kandi bibaye mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yari yugaye imipaka ihuza ibihugu vyombi nyuma yuko ngo yagirije u Rwanda ko urwo barufatikanya n'umugwi witwaje u Rwanda wa Red Tabara mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yo kusivye kandi gusa kuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ubundi yamye yagiriza u Rwanda ngo goba ngo rucumbikiye abasi b'u Burundi. Aha nta bandi yashaka kuvuga, yavuga abari basize bagize uruhara muri coup d'etat yatewe mu mwaka wa 2015 uwari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ivyo vyose rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishimikiye ko aca yugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Gusa gushika amaginga ya agakuru keza hagati y'abarundi n'abanyarwanda nuko kuri uwo imipaka yoba yongeye kuba igiye kuganirwa maze haraba ukungene yo kugururwa ndetse n'imigenderanire ibandanye hagati y'ibihugu vyombi, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu begereye ngaho i Kigali bariko barayadushikiriza ku buryo bw'idonido. Ibi kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye abikoze mu gihe n'ubundi mu minsi iheze
bamwe mu bagendera canke se mu barabira hafi umutekano w'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu kibanye c'u Rwanda bari bahuriye inemba ku mupaka wa Nemba ndetse bakaganira ukungera umutekano w'ibihugu vyompi wakongera ugasahirizwa bikongera kugenderanira atankomyi atantinkomanzi ku bihugu vyompi. Reka rero tubandanize amakuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane tunyarukire mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe mu Burundi amatora yimirije imigambwe itandukanye iriko irabandanya yitegurira amatora ndetse inagendera intara zitandukanye. Kuri ubu rero umukuru w'umugambwe Iporona Honorable Olivier Nkurunziza biravuga ko yoba yagendeye abadasigana bo muri komine Mugongomanga mu ntumbero yo kwitegurira amatora yimirije muri Ruheshi uno mwaka. Akaba kandi yaherekejwe n'izindi ndongozi zitandukanye zo hejuru uherereye kuwutwara intara yagutse ya Bujumbura. Ibi kandi biruko mu gihe amatora yimirije muri uyu mwaka wa 2025 ndetse akazokurikirwa n'andi matora y'umukuru w'igihugu yimirijwe mu mwaka wa 2027 nk'uko amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Reka kandi tubandanirize amakuru mu kahise ku Burundi turahibiri hamwe ukungene umwami Ntare Rushatsi Cambarantama yatwara igihugu c'u Burundi savyo bifitanye isano namwe mu mazina tubandanya twumva ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku ntwaro ya cami rero ku ngoma ya mbere y'umwami Ntare Rushatsi Cambarantama ibanza yaciyemwo eka nivyo yabayemwo imbere yuko ashika ibukeye yavyahavuye biba ibibanza bidasanzwe ku ngoma z'abami zakurikiyeko. Bimwe muri ivyo bibanza rero ni nk'ibi bikurikira harimo Nkoma, Mugamba, Kirwa, akarere ka Gitega, Mugera ndetse na Bukeye. Twibuke ko rero umwami wa mbere yavukiye Imatana aho bita Gashinyira hama rero ajanwa kuba kwa Inasenge Ibuha muri Tanzania. Igihe rero yagaruka mu Burundi aje nk'uwuje kurongora igihugu Cambarantama izina riva ku rusato rikaba rero iri ari izina rituruka ku rusato rw'intama yakunda kwambara mu buto bw'uyu mwami Ntare nyine nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abazi akahise ku Burundi. Yashikiye yongera yimikwa ku musozi witwa Nkoma Rutana. Indongozi y'ico kibanza chef de ce domaine Hoyare baciye bamwita Ntare y'inkoma. Iryo zina rero Ntare ryagenda rirahindagurika bivanye n'umwami aba atwaye kuri iyo ngoma. Muri ico kibanza rero hava abaganuza b'umuganuro bakaba rero baja ahabera umuganuro batwaye amasaka y'isugi n'ubuki. Ibindi kandi bibanza byabaciyemwo ni Magamba, Rwesero, Maramvya ndetse na Burunga nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Ku munsi w'umuganuro rero aho muri ico kibanza hava nyene abaganuza n'abaganuro bakaba nyene baja ahabereye uwo muganuro batwaye amasaka y'isugi n'ubuki. Nkuko rero bibandanya abishikirizwa kuri uwo munsi w'umuganuro hano Imagamba hava ingoma ziryosha ibirori n'umunyo w'ibifungurwa nkuko nubundi abazi akahise bama badutera intaha. Indongozi y'ico kibanza rero yitwa Ntare w'Imagamba. Ibibanza vya Rwesero, Maramvya ndetse na Burunga byakukira Imagamba Bukirasazi. Umwami wa mbere amaze gushika aho bita Kirwa Gishubi, umwami yahabiriye abagore babiri. Umwe
yitwa Inanzobe uwundi akitwa Inankoni. Mu kibanza Inankoni yabamwo bacita Ibunkoni. Mu gihe kandi aho Inanzobe yaba hitwa Ibuzobe. Ku muganuro rero aho ikirwa hava ibinyobwa ndetse n'amasaka. Naho kandi muri ico kibanza hava abaganuzi b'umuganuro, bakaba rero baja ahabereye uwo muganuro batwaye amasaka y'isugi nyene n'ubuki. Ibindi kandi bibanza baciyemwo ni Magamba, Rwesero, Maramvya ndetse na Burunga. Ku munsi rero w'umuganuro aho Imagamba hava inzoga ziryosha ibirori n'umunyu w'ibifungurwa. Indongozi y'ico kibanza yitwa Ntare w'Imagamba. Ibibanza bya Rwesero na Maramvya ndetse na Burunga byakukira Imagamba ku Kirasaze. Umwami wa mbere rero amaze gushika aho bita kwikirwa, gushika umwami kirwa ariho hitwa Gishubi nyene. Umwami yahabiriye abagore babiri, umwe yitwa Inanzobe uwundi akitwa Inankoni. Mu kibanza Inankoni yabamwo bacita Ibukoni, naho rero ikibanza Inanzobe yabamwo bakacita Ibuzobe. Ku muganuro aho ikirwa hava ibinyobwa n'amasaka. Nayo ku muganuro aho ikirwa hava ibinyobwa n'amasaka, nayo rero aho bita hamagariro ni buhitwa Imbuye cyangwa se naho bita Imbuye, niho abaganuza bashikira bavuye Inkoma. Naho rero Inkoma, Magamba ndetse nakirwa baje gutegura umunsi mukuru w'umuganuro. Umwami yarabandanije gushika mu Bukeye Imuramvya. Ashitse aricara ararambya, ni ukuvuga ntiyaba akibandanyije. Ni nayo mvo n'imvano ko bashobora kuba bavuga ko arico hashobora kuba ngo ari naho havuye iryo zina Muramvya. Ibyo bibanza rero byose tubabwiye ntibifashwe nk'ibibanza bidasanzwe muri kahise. Bimwe rero byarasibye, ibindi barabirimamwo, ibindi ndetse nabyo byubatswemo inyubakwa ataho bisana nkaho kahise kakibandanya kuba kakimenyekana. Ico mwomenya nuko kandi mu gihe byasubira gutegurwa neza, bishobora ndetse no gutegurira guterera mu kigega ca leta biciye mu kwakira abarukera rugendo. Reka rero tuba dusubikiye amakuru ajanye na kahise kacu mu Burundi ngaha. Gusa ndabibutse mwese mudukurikira muri mihinga itandukanye, mu bandanye mugira umunsi w'Imana mwiza. Reka nibutse rero abadukurikira bari mu bibanza bitandukanye, abari mu bisagara bitandukanye, amazona atandukanye, uducimbiro dutandukanye ndetse n'intara zitandukanye bigize igihugu cacu Burundi. Aha twavuga nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Nyakabiga ndetse n'izindi ntara zose ntabanije kudondora zigize igihugu cacu c'u Burundi, ndetse nibagiye n'abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse na Mozambique n'ibindi bihugu byose bigize umugabane wa Afrika. Nabaciye kudondora mwe mwese mu bandanye mudukurikira aho muherereye, ndabateye yambo. Reka kandi ntere yambo badukurikira bari mu bihugu vya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Austria, ori muri Australia ndetse n'abari mu bihugu vyabo yamwe mwese ndabateye yambo. Reka kandi mbandanye ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza. Ndabibutse kandi mufyonde sabone ndapatse na partage kujya muze muri abambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumuresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muresha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tusanga ku zindi mbonesha kure. Ndabateye yambo rero ndabifuriza n'umunsi w'Imana mwiza. Yabanyu tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Muresha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro tusanga ku zindi mbonesha kure. Rero nababwire ko tuza gusubira amakuru araza kuba agezwe ko amakuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu ko biriko birabera ijya nino haba muri politike haba mu
nkino haba mu ndero haba mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa gaha mu kibano turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido ryari itekera n'umunezero ntangere byo kuba twari kumwe namwe mu banywanyi tubana amakuru n'ibiganiro vya misi yose twama tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV umunesha kuri imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza reka ndabifurize umunsi w'Imana mwiza turaza kusubira mu makuru araza kuba agezweko.